Yaris ofisi niyo mucarama ahamande ya kibuno kama ni kibuno rero ndi muri Saudiya hama ntikuri gutunga telefone wanje kibaho rero ikintu mumfasha mpagarike akazi tugendeye ofisi amahera ndakatwa ari telefone ndonka rero ikintu n'ukuri saba muntabare mumfashe ndashaka kuronka telefone kugira ngo mfashe umuryango mbeho nanje ubwigenge bwo kuvugisha umuryango n'ukuri muzoba mukoze hama ahandi ho ntabwo norohewe n'akantu kangana gusa ikintu saba n'ukuri nasaba kuronka telefone uko byogenda uko ariko kose kuko ndarusha umutima ndarusha n'umubiri narahiye biranka ko mbuzwa ashobora nyuma telefoni biranka yuko mvuga biranka nyene inzira zose ndazibura ariko ndashima Imana yaramfashije narasakumvye sinzi umuntu yamaye mu duti ndashirako ndakira ndatora akamutarinde rero ikintu ndasaba n'ukuri bamfashe bampinge telefone singira telefone singira kuvugisha umuryango singira kuvugisha abana umva nyene ibintu bitoroshe inshuti zanje muravyumva yabibwiye amwumvise afise ingorane ya telefone ariko uwandondeye yavuze ko afise ingorane yo kudahembwa yambwiye ati afise ingorane ya telefone akongera akagira ingorane yo kuba adahembwa ibintu uko ari bibiri rero byose nashatse kugira ngo menye ukuri kwavyo uwampaye amakuru ubu tuvugana ntari ku murongo reka ndamuhamagare numve ko yonyitaba kuko impamvu ndamuhamagara bariko bavuga indimi zibiri nye n'ibibazo sinumva ukuntu yokubagira avuga ko atarahembwa hanyuma bigaca bivuga uriko aramutabariza yavuze n'ibyo ko atavugana yivuga ikibazo cya telefone mugo ntivuze ko atarahembwa kandi ikibazo cyo kudahembwa nicyo kiba gikomeye gusumba icya telefone n'icya telefone kirakomeye mugabo ntigisumba iki reka ndamuhamagare numve inshuti zanje murumva ko atitaba arase kwitaba sinzi ikibazo cabaye reka ndamureke ariko murumva yuko ibibazo banzaniye ni ibibazo bitandukanye umwe avuga ati nta telefone bampa ari wenyine n'ibibazo nyene ntawe yigeze avuga ikijanye n'uko bataramuha amafaranga niyo mpamvu gutabariza abantu nk'abo usanga bigoye ngomba nce ndabibutsa abantu nkurikira hano nama nabibukije ukuntu iyo ufise ikibazo ugishikiriza icya mbere nta n'umwirondoro yatanze wa wundi nama ndabasaba niyo mpamvu umuntu nk'uyu agoye gufasha n'uyu yaje ngaha nta no kuvuga ngo bazane wa mwirondoro twama dusaba ni ukuvuga ko ibyo bavuzanye byose ni ibintu bidakwiye impamvu nabasangije icyumviro nk'iki sinshobora kwandikira na boss wiwe mu by'ukuri kandi bampaye nimero kubera ko nta numwe ari ku murongo kandi ivyo nsaba ntibikwiye mu by'ukuri nzanye ngaha iyi nkuru kugira ngo mwumve yuko iyo utabaje nabi udatabagwa canke utabagwa nabi reka ndabumvishe audio uwo mwene wabo yambwiye ko ari mwene wabo yandungikiye banze muyumvirize Sawa rero Mugisha hama uyu mukobwa yitwa Korineza ari muri Saudiya yagiye mu kumunani yarungitswe na ofisi yo mu Carama ariko jewe sinzi nyene yitwa nagerageje kumubaza nyene yitwa ntiyambariye hama rero nukuri amaze amezi 6 kwanza ngira yego 6 ngira arakwiye kuko yagiye mu kumunani ntibaramuha telefone amahera yose amaze gukorera nta mahera namba yarungitse ntarashika abana biwe ntabavugisha umugabo wiwe namuvugisha nta muntu numwe avugisha bamwe mbere kashyiramo iyi nimero yiwanje yonyene nanje amvugisha mu kwezi rimwe nkubu haraheze amezi 2 tutavugana nibaza ikintu yoba yarabaye nkabura nukuri yaraguze telefone baramwankiye kayikoresha
ni ukuri umusabire mu kujya uhora uvugira n'abandi ni ukuri uzoba ukoze umufashe basi nawe atunge telefone nk'abandi aza aravugisha abana biwe. Urumva muri iyo nkaho onya yampeye amawodiyo baca baramwaka telefone, bamwatse telefone nta n'iminota 5 twari bwavugane. Bite ni ukuri Daniel Mugisha, ni ukuri ndagusabye mukuru wanje umufashe umusabire basi telefone, yagiye mu k'umunani nta telefone baramuha, ni ukuri kandi nta n'umuntu n'umwe yopfa arondeye, harimo inimero yiwanje yonyene n'amahera arungika, n'amahera amaze gukorera ntararungika n'umunsi n'umwe, nayo yarungitse ntarashika, abana baragwara tukabura ingene tumubwira, umugabo wiwe ntibavugana. Ni ukuri ndakwinginze unyumve umufashe nk'uko ufasha abandi, ni ukuri umusabire telefone yarayiguze mugabo aramanka ayikoresha nayo mezi yose amaze. mwumvise rero ibyo yavuze uyu mwene wabo ntibihura n'ivyo wewe yavuze. Kumbura bishobora kuba ari iki kibazo c'uko yakoresheje audio ngufi canke yabamuhaye telefone akanya gatoya, mugabo ivy'ingenzi yari kuvuga sivyo yavuze. Niyo mpamvu rero ngaha n'inimero za umukoresha wiwe yazimpaye ariko sinshobora kumwandikira kubera ntaramenya neza. Ninamara kumenya neza vyose nzoheza ngarukire ku kibazo. Nk'ubu rero ubu ndamusimvye kandi ndabikoze gutya kugira ngo mbwire n'abandi bantu muba mufise ibibazo, ni kumenya ukuntu ushira ikibazo gikomeye imbere. Nk'ikibazo c'ubudahembwa gisumba ikibazo ca telefone. Telefone ni ikibazo ca kabiri. Nyir'ubwite yavuze telefone ntiyavuze ko atarahembwa, vyumvikana ko ashobora kuba yanahembwe uwo akaba ntavyazi. Niyo mpamvu ibi byose bisaba ko tubikora mu bwitonzi, ariko ndiko ndanabakibura ko muza mumenya ukuntu mutanga amakuru. Murakoze. Ahanje reka ngarukize hano, turaza kongera kuvugana kumbure hanyuma nagira icyo menya. Ariko hano ngaje ku murongo sinzi ko yonyitaba gato. Amakuru yawe, amakuru yawe je hano watekereje unyishure kandi nari je hano watekereje unyishure ibyo ngenda kubaze. Je hano watekereje unyishure ibyo ngenda kubaze kandi ndiko ndakufata amajwi. Ndatekereje Mariya nta kibazo. Ndiko ndaregistra ivyo tuvugana. Nariko ndidoga kubera yuko ivyo mwavuze wewe na mwene wanyu ntibihura. Ivyo wavuze na mwene wanyu ntibihura. Uranyumva? Ntibihura urumva? Ego. Urumva urya mukobwa mukuru wanje ari muri Saudiya, mugabo amaze amezi 6 nta telefone afise. Banyumva? Ego ndakumva. Rero telefone afise yarungitswe na ofisi yo mucara amasinzi nyene yiga. Iyo bavuga yuko babaha telefone ngo kabiri mu nzu. Kuva shika yagiye mu k'umunani bamaze kumuha telefone, tumaze kuvugana nka 3 konyene. None ga dada yangu reka ndakubaza ikibazo. Wewe mwene wanyu afise ikibazo ca telefone yari, hanyuma ukabantu bagiye no kurondera iyo ofisi yo mucarama ahantu iri, ubwo ntiwumva ko namwebwe muba mwafashe ibintu nk'ibisanzwe mubona ko bidakenewe? Ofisi yo mucarama je mfise umuntu akorera kuri ofisi nyene ya Murundi, ndamuvugishije nkamubwira ingene bimeze ntashura abantu nicyo kibazo gihari. Yitwa nde? Mpa nimero yiwe. Ngeke ndaye abana biwe barateruka mumenyesha ko abana biwe barwaye, ntiyigeze yisha nubwo nukurikira message na manje. None nagira wojayo wogenda hajya ku biro ukahagera, wowe bahehe? Ikibazo nanje ndi mu Kirundo, none mbona ko mu Kirundo nk'amahoro. Mu Kirundo ni kure kweri, ni kure kabisa. Mu
kumanuka ku bihumbi 60 ugasubira kuduga ku bindi 60 urumva oya yuko ni bigoye kure cyane. ni kure vraiment ni kure ndagutahuye. Rero n'igitumye ndakurondera ni ukuri nawe nyine niyamara kuronka telefone azokubwira byinshi. Jewe yambwiye yuko n'ukuri atorohewe na gato, nk'ubu yari amaze ukwezi atavuga, avuga ati njya no gupfa yarapfuye. None reka ndakubaza ikibazo sibyo? Wowe wavuze ngo afite ikibazo cyo kudahembwa amafaranga, ariko wewe yavuze telefone, ntiwumva ko burya biba bitandukanye? Erega ashobora kuba ahembwa ntubimenye, hariho n'abahembwa amafaranga bakayaronka. Ehe. Arahembwa mugabo ntaronka ingene ayarungika mu Burundi, ntaronka ingene avugana n'abana biwe. Kandi urumva n'ikibazo gihara bivuze kuri ofisi baca bamukata ijana. Nari ntiwabyumvise muri audio yakubari Bashamukata? ijana, bamukata ijana. Nk'ubu ahembwa wise aca amuhemba sefisi. None Kajya ama audio wayumvirije neza. none erega bino hajya ahantu bisaba ko umuntu wese agira ubwenge. None bamukasa iryo kubera arafite ubwenge kubera kwanza wene ngo ahantu yashikiye ngo umugabo yashaka ngo batagara musambanya ngo hama ngo ataramukubita yaragwanye n'umwarabu ngo aramukubita. Rero amaze kumukubita birashika ku ma ofisi nga nta kintu na kimwe bigeze bafasha ngo ntibari bumukore bamushira ahandi bamurekijeho. oya agasohoka. Gusohoka naho ngo baguma bugaye, je niko yambwiye, naramubwiye ati none uratoroka ngo baguma bugaye, imva nta kuntu na kumwe ashobora gukora. Ahagaritse akazi acahagarika akazi burundu, apana guhagarika umwanya mutoya, kuko iyo ahagaritse bonyene nibo baca bironderera ofisi. Aha rero urumva kurondera bose wiwe ninasanga namubwiye ko ataramuhemba kandi yaramuhemvye, ntumva ko tuza kuba tubeshe. Oya, ugire shaka umusabire telefone nyamukuru natumye ndakurondera, shaka umusabire telefone ataravugana n'abana biwe, aronke n'ingene n'amahera bamuhemba ayarungika mu Burundi, kuko ntarungika amahera kuba ntaronke ingene bavugana n'abantu kugira yarungike. Nicyo kintu nakurondereye. Birumvikana. Reka ndamuhamaga. Sinzi ko sinkunda guhamagara abantu mu kiganiro ni bibi, ariko bisaba kumuhamagara hanyuma wewe wishire mu kibanza ciyo kuva mu 8 ata telefone afite. Kandi ikindi naco nashaka umuvugire agwaye yifuza mu mahera yiwe. Rero ko nivyo mu masezerano baba baragiraniye yuko navyo birimwo, agwaye yifuza ku mafaranga yiwe. Iyo ofisi yamurungitse mu cyarama icyambere ndayikeneye, kuko ndaguha nimero yiwe. ofisi ndayikeneye kabisa. Uvuze ko boss we yitwa nde? Kuko uvuze ko umukobwa yitwa nde? Oya uyitwa nde ubu nyine mwene wanyu? Yitwa Korinezari. Korineza. Kubera kuri ofisi naho babwira ikibazo cya telefone bamubwira mu ndwi kabiri naho ntibayimuha. Yarayiguze arafanye telefone baramenye umurongo. Telefone yarayiguze mu mahera yiwe, mugabo araseka ko dufesha. Rero n'ukuri uwo mutabira bosi wiwe nyene akemera ko akoresha telefone. Yego hakuru jewe nico kuko yaramaze kwiheba ahantu hari yabwiye ati yaho hari nk'akantu no kwihana cyangwa ubwo nyene mba narakihaye. Arakora akazi akatajyama, ntaze umuryango umeze uko, ntazi abana bameze uko, ntazi amahera yarungitse ntarashika, none gasha umva n'iyubaho gute. None kuvuze ngo yarungitse amafaranga, yarungitse gute kandi ariko ibintu byanyu birimo amanyanga? Oya, amafaranga yarungitse ayandikira ngo umuntu nimba wo kuri ofisi ntarayashikiriza. Kubera iki? Ntaronka telefone yo kumubarira ati yahe naka na naka, kubera ngo iyo telefone y'uwo mwana ngo hemeye ko kujya mu nimero ngo yiwambe gute, kandi nawe washize n'iyindi ngo ntibikunda. Cyo niko yambariye.
none ivyo bintu ko atabimbariye akabibwira wewe nta nimero zanje afise. nyamukobwa namubwiye ndamuha nimero yawe yase kubera wene ngo ayisize niyo telefone ngo ntijyamwo niko yambabiriwa kwironderera muvugane gabo yase ntijyamwo. Mm, yari kukubwira byinshi mugaje nk'incamake nk'ubu kare twavuganye nk'iminota nk'itanu baba baramwatse telefone yego. narya amawodiyo namubwiye ati yavuge wihuta 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 uvuge ku ncamake hama nze kumubwira daniyeli numvirize ko yogufasha. Mm, kubera iki kubera numvise abantu benshi uhora ubafasha kandi bikaca bigenda neza nanje niwo mugambi natoye arandirira nanje ntavugira kuri ofisi ntari ikintu na kimwe bafasha numva nyene ibintu nk'ibi. mm, Ndetse ndavuga ati je ndakurondera uvugishe bosi wiwe batamwemereye gucunga telefone mm, kubera akazi aragashoboye uhari ayo mezi amazeyo aragashoboye. mm. Yego Okay, okay. Mbo ndumva rero reka singire ikiganiro kirekire, reka ngende kuri operation inzogaruka ivyo kumbure uzumbaze ejo kitwa kimaze kuvamwo. Ubu tuvugana natangiye kumwandikira banashaka. Natangiye kumwandikira mbanze numva ico yotubwira kumbure nyuma y'ikiganiro ndamuhamagara ndamusabye ko namuhamagara kuko bajya abantu si babi iyo baganirije neza bakababwira ukuntu ibintu bimeze ukabwira ukabibutsa n'ibikenewe igihe usanga bavyumvise murakoze rero murakoze umbaze ejo yego sabaye. ego nawe mbaye ndashima. Inshuti zanje nuko nta byinshi navuga urumva nari ngiye tutavuganye mugomba ko nshinda ku murongo ni byiza ko tuvuganye reka turindire rero turabe nogira imana nkaronka murongo ku telefone byose biza kugenda neza. Nshimiye mwese muriko muradukurikira rero ngaha ku rubuga Daniel Mugisha mwumvise nabibukije ibintu bakora mu gutabaza umwirondoro wawe wose atanakimwe ukuyemwo hanyuma ugakurikiza no kuvuga bijya byose navuze. Uvuze audio nawe urasubira mu cyumviro uvuga ati iyo audio iratomoye canke hari ikintu ntashizemo ukarusubira ukarungika iyindi nka zibiri canke zitatu nta kibazo ntizo ari nyinshi cyane izo yari ndende ziba zirimo ivyumviro byawe byose. Ndabashimiye rero mwakoze ko mwaduteze yombi.